Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho hari akarwi gakomeye cyane kagizwe n'abahoze bagwana muri CNDD gashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kakaba kariko karategura amakosa atari make yo kumwagiriza kubera ukuntu amaze iminsi amaramaza igihugu n'umugambwe. Benshi bakabona ko atabereye kuba indongozi yo ku rwego rwo hejuru, kandi benshi bakabona ko bibeshye ku buryo bukomeye cyane bamugena kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho muza kumenya byinshi ndetse n'abagize ako karwi gashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi baratunze sabakene barafise n'igihugu ciza cane kimera. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe wabitangaje akavuga ko abarundi batunze, kandi akavuga ko igihugu c'u Burundi kimera, aho yemeje ko ata murundi numwe ukenye. Ibyababaje abarundi batari bake babona ko ibintu biriko biravugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ubushinyaguzi bukomeye cane, kandi ko ari ukwirengagiza ingorane zikomeye cane zihanze igihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibintu aho bigeze byamaze kuyangara. Benshi bakavuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari uko abarundi bafatana mu nda amaze bakikoraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo ariko arakoresha ari amajambo yo gushinyaguriza abarundi, kandi ari amajambo ateye isoni. Turaza kubigaruka ko nabyo mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi mutigeze mumenya, kandi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje gushinyaguriza abarundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana na politiki, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutegura imikenyuro ikomeye cyane yo gufuta burundu umushingamateka Rwasa ku butaka bw'u Burundi, kandi hakaba hari n'imigambi ivuga ko azagandagurwa. Byose akaba yarabitewe nuko yatumye iperereza kumurabira uko ibintu byifashe mu Barundi, amaze iperereza rikamuzanira inkuru itari nziza, aho ryamubwiye ko abarundi batari bake bakunze umushingamateka Rwasa, kandi ko yongeye kwitoza ari kumwe na Rwasa byanze bikunze atanamajwi 10 yaronka kwijana. Ibi byose nyine bikaba byarahise bituma Perezida Evariste Ndayishimiye yihutisha umugambi yari afise wo gusambura seneri nk'uko nyine byagenze, ariko akabona ko bidahagije. Akaba no gukora ibishoboka byose kugira ngo agandagure seneri, agandagure umushingamateka Rwasa, kandi afate ingingo zikomeye cyane naho yaba atarapfuye zitatuma atashobora kwitoza, ahubwo benshi bakavuga ko ategurirwa gupfungwa by'akarenganyo kandi by'agashinyaguro, byose nyine biteguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine muraza kubikurikira nido ry'amakuru. Saya gusa n'andi makuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, utegerezwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi baratunze sabakene banafise n'igihugu ciza cane kimera. Perezida Evariste Ndayishimiye nibyatangaje. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi batunze kandi bafise n'igihugu ciza cane kimera. Kubwiwe asaba abarundi kwikuramwo ibyiyumviro by'uko ari abakene, hama bakizera Imana kuko ariyo yemera byose. Ibi yabivugiye mu masengesho yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ejo kwa 26 Ntwarante 2024 ku nshuro igire ya 15. Ayo masengesho ari ayo arongowe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ku kivugo kigira kiti umwe wese azokwimbura ibyo azoba yarabibye.
umukuru w'igihugu afata ijambo yahamagariye abarundi bose guhaguruka icarimwe bakagwanya ubunebwe umwansi w'iterambere kugira bazoshike kuri ya mabono kazoza ya 2040 2060 kubwiwe iyo mbono kazoza niyo ibarundi bose siyo umukuru w'igihugu wenyine. Evariste Ndayishimiye yarasabye abarundi bose kwizera Imana. Yagize ati abarundi turahutunze ntidukennye, abarundi bikuremwo ibyiyumviro by'uko bakenye kandi bafise igihugu ciza cane kimera, ahubwo bizere Imana kuko ariyo yaremye byose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarangije asaba abarundi guhindura ingendo bagakoresha ubwenge Imana yabahaye bagatunganya imigambi iteza imbere igihugu, ariko benshi basigaye bafata amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga nk'agashinyaguro gakomeye cane ku barundi, kuko ntibumva ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye atinyuka akavuga ko Uburundi buteye imbere kandi akavuga ko ibintu bimeze neza mu gihe abarundi ubukene bugiye kubica. Ntibyumvikana ingene amazi abura mu gisagara dufise ikiyaga Tanganyika. Faustin Ndikumana akavuga ko bitangaje kubona Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Burundi butunze mu gihe n'amazi atayo abarundi babona mu gihe dufise ikiyaga cya Tanganyika. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe FARCM gishinze guhagurukira abarundi bashikiye ku iterambere rirama, avuga ko bidatahuritse ingene igisagara ca Bujumbura kibura amazi kandi dufise ikiyaga Tanganyika kitwegereye. Ibi abivuze nyuma yaho uko umwaka utashe igenekerezo rya 22 Ntwarante isi yose himbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi. Faustin Ndikumana agira ati ntaco kiriho kiratumarira mbere tuma amazi yo kunywa. Ikiyaga ca Bujumbura kiri ngaha impande yacu, ugasanga ayo mazi dufise yo ntikibuza ko indwara ziva ku isuku rike nkazakorera indwara zo gucibwamwo mu bana. N'ubu uriko urumviriza urumva ko mu ntara zitari nke mu gihugu hagati hamwe n'igisagara ca Bujumbura ibibazo by'amazi biguma bigaruka mu bitaro, mu mabohero, ahantu hakoranira abantu benshi, ugasanga hariho ibibazo by'amazi kandi zishobora kuba nyinshi cane. Ikindi gitangaje womengo amazi agira abe ikintu kitubangamira mu gihe umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika uriko uratera amazu, abantu bimuka hamwe n'ikivuko ca Bujumbura camaze kwimuka, hamwe n'amazi menshi yibonekeza muri quartier iyo imvura iguye ruguru, naho ugasanga imvura iratwara uburyohe bw'isi. Rero leta ikwiye kwiga neza ibijanye na politike y'amazi. Mu Burundi ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere, ni igihugu kirangwamwo amazi menshi y'inzuzi n'ibiyaga, ariko usanga abantu bagikenye amazi meza. Ahandi naho ugasanga iyo hateye uruzuba za zuzi n'ibiyaga ataco biheza ngo bifashe abenegihugu mu gufasha ibiterwa byabo. Uko biri kose leta ikwiye gukurikirana igisata c'amazi bagakora ibishoboka byose bakabyitaho. Ibi byose birerekana ko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cane kandi birerekana ko ibintu bitoroshe na gatoya. Mu bijanye na politiki uraboneka neza ko leta y'u Burundi yarababajwe cane kandi iriko irakora ibikomeye kugira ngo ifute politike ku butaka bw'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. Benshi bavuga ko Evariste Ndayishimiye ye afise intumbero yo gucanishamwo abarundi kandi ko ataho azigera ashikana igihugu c'u Burundi. Benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye gusezererwa ku butegetsi kuko ibyo ariko arakorera abarundi biteye ubwoba. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani rukurikiyemwo abarundi biyemeje guharanira amasezerano ya Arusha aranegura imvugo Perezida Evariste Ndayishimiye yo gucanishamwo abarundi, aho yavuze ko abarundi bakenye ari abari hanze y'igihugu, cane cane agatunga urutoki ku barundi baba mu Rwanda. Ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yihenze cane kuko umurundi wese uri mu Rwanda aranezerewe, kandi umurundi wese uri mu Rwanda nta kibazo na kimwe afise, ariko ubukene burazura inzara
mu gihugu c'u Burundi kubera ibihe bibi abarundi bariko baracishwamo n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iperereza rirakwiye kwitondera neza ikibazo c'abafatwa nk'abagezwako banditse ubutumwa butabereye kuri WhatsApp. Kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatatu 2024 narakiriye kuri WhatsApp ubutumwa bw'umuririmbyi azwi nk'uw'umurundi akaba n'umumenyeshamakuru. Ico gihe yavuga ko apfungiwe mu gasho ka komine Rohero. Yavuga ko yapfungishijwe n'umukenyezi w'umwe mu banyepolitike bazwi, amwageza ko yanyoye na bagenzi we inzoga n'izimiliyoni 2 hanyuma ntiyaziriye. Uko yarungika audio niko yaguma yongereza ibintu bimureheraniye amamiliyoni menshi y'amafaranga mu Burundi, ahandi akavuga ibyinshi atigeze abona. Hari aho yavuga imigenderanire idasanzwe ifitaniye na Reveriyani Ndikuriyo arongoye CNDD-FDD, abashikiranganji batandukanye n'abandi bategetsi. Asaba ko tumutabariza tukavuga ingene apfunzwe ku karenganyo, ahandi akavuga ko naho tumutabariza ataco byoba bitwaye kubera yoca ahamagara Reveriyani Ndikuriyo akaza kumwirukurirayo. Yavuga ko telefoni ayihawe n'umupolisi acunze agasho kandi ko tutosubira kuyimuronderako. Ico gihe narakebwe nkumva ko umengo ibintu avuga harimwo ibitaroranye neza. Ibyo yavuga byose byaba byerekana ko afise amafaranga menshi naho atashoboye kuriha miliyoni 2. Bikekana kandi ko akorana n'abantu bakomeye cane. Narihojeje byo kumutabariza kugira ndabe neza ibyo ari byo. Bukeye kw'igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatatu 2024 uyu muririmbyi yarasubiriye arandondera akoresheje iyindi telefone ambaza impamvu ntaratanga inkuru yiwe. Acambwira ko yibaza ko nkiriko ndatohoza, ahandi naho akavuga ko anyizeye mugabo atanyizeye 100%. Niho yaca akora audio avuga ati njewe sinahora nkunda politiki ariko ndashobora kuyikora. Nashaka ndakubwire ikintu kimwe ntimuze gutangara mwumvise igihugu cafashwe. Kudeta yabaye ndayifise ukuntu ngomba ndabigenze, ngomba ngende muri RTNB niba ndekura ngaha. Ni henshi noca naho izo plani zose ntuzikubwira. Ndazi ko hatabura n'imwe iza kucamwo. Ndashobora gutera kudeta ndi muri BRB, ndashobora gutera kudeta ndi muri Ntare House, ndashobora gutera kudeta ndi muri Etat Major, ndashobora gutera kudeta ndi kumwe na Reveriyani Ndikuriyo, ndashobora gutera kudeta ndi kumwe na Ndayishimiye. Ntidutera kudeta ariko tugakura Prime na Ndikuriyo turaba tuyikoze. Ibyo bintu yarabivuga nk'umuntu afise ubwenge, ariko ndabyumvirije naciye nibwira ko yagize ikibazo mu mutwe. Ibyo bintu iyo babihabwa umutagira gushishoza na bukeya, kumbure yoca abiha iperereza ati nimucunge neza naka ari kumwe n'abantu bagira bakore kudeta. Kumbure iperereza riba ryaratwaye rimunyuruje, kumbure inkoni ziba zimurembeje, kumbure ubu aba apfunzwe akurikiranwa ku byaha by'agacamutwe. Amajwi yenda yacaye afise ariko nashimye kutabishira ahabona. Ejo haheze niho naronka amakuru ko umuririmbyi ageze kwa muganga ku bitaro benshi bita kwa Regentere. By'ukuri yaraciye mu gasho baza kubona mu nyuma ko agwaye. Nabiwe ntibigeze bamenya ko agwaye. Abamujanye kwa muganga baragize neza. Mu ndwi iheze twarumvise ibyashikiye muganga Patrick Bitangumutwenzi. Twarabasangije amakuru y'ifatwa ry'ubunyuruzwe rya muganga Patrick Bitangumutwenzi azira amajambo atabereye yanditse amasaha yitereye muri groupe WhatsApp ihuriyemwo abaganga b'Abarundi. Mu mpera y'indwi Patrick yarajanywe akanya gato muri parike aca asubizwa mu iperereza. Amatwi asumira muganga Patrick yoba ageze mu mpimba ageretswe ko ibyaha bikomeye cyane by'agacamurwe. Naronse ubutumwa bw'abantu benshi cyane bavuga ibyo muganga Patrick yari amaze iminsi avuga canke akora byerekana ko afise ikibazo cyo mu mutwe. Gutukana ku bariyeri hahagaritswe n'abapolisi, agakoresha amajambo y'agacamutwe, kuzana abamenyesha amakuru mu bitaro byigenga yari yaboronsemwo akazi agatangaza ko ari we nyiri ibitaro, gutuka abigisha bamwigishije muri kaminuza ko ibyo babigishije byose ari amafuti, n'ibindi byinshi. Narabuvuganya n'abiwe bemeza ko ari komite ko yarakurikiranwa n'umuganga kuri Kira Hospital. Hano bantu bagwaye izi ndwara usanga umengo barakomeye. Uriko urabuvugisha wumva ibyumviro bitonze neza, ariko wumvirije neza uratangura kumva ko hari itagenda neza. Ikibanza cabo si imwipereza canke mu busho, ahubwo ni ukubanyarukana kwa muganga.
mu magurupe WhatsApp abantu barakaza amashavu bakarengana mu iperereza. Hari n'abantu baronka ubutumwa busanzwe bakihutira kubutanga mu iperereza kubera bumvise burimwo amajambo y'agacamutwe, ariko iperereza aho kwihutira gufunga ryoraba by'ukuri ko abakoresheje ayo majambo bari bakomeye neza mu mutwe. Ubishobora arampera buno butumwa General Major Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igihugu. Gufata inkozi z'ikibi by'ukuri ntawo birwanya, ariko gupfunga abantu bagwaye aho kubavuza ntawavuga ko ari iteka ubutegetsi buba buriko buriha. Ariyo mpamvu dusaba igihugu ko cyakora ibishoboka byose kikajya kibanza kikareba ibiriko biraba. Twari twababwiye ko umushingamateka Rwasa Ndayishimiye ariko aramutegurira ikintu gikomeye cyane cyo kumuzimanganya burundu muri politike y'u Burundi. Rwasa n'abamuyoboka bariko barazira iki biherutse gushikira Rwasa n'abo arongoye muri seneri. Ni umugambi wari umaze igihe utegurwa. Amasoko yacu aremeza ko hari abanyepolitike benshi bari bamaze amezi babizi ko Rwasa ategerezwa kwakwa umugambwe seneri. Bamwe icabatangaje ni impamvu umugambi wanyarukijwe kurusha uko byari biteguwe mbere, kuko umugambi wa mbere woba bavuga ko ari ukurindira ikiringo ca Rwasa kikarangira maze seneri igasigara itagira umurongozi. Uwa mbere akoze ikoraniro akaca yemerwa na leta. Amasoko yacu yemeza ko ibiherutse gushikira byategetswe na Perezida Ndayishimiye kubera ubwoba. Amasoko yacu yemeza kandi ko hari imigambwe yindi ibangamiwe kubera ikekwa ko yohava yakira Rwasa mu matora yimirije. Ayo masoko aremeza kandi ko ingingo zerekeye Rwasa zigiye kubandanya zongerezwa kugira bamubuze isanganirizo muri politike. Ubwoba bwa Felicite Ndayishimiye buturuka kuki? Amasoko yacu yemeza ko Perezida Ndayishimiye yoba yararonse raporo y'iperereza imubwira ko hamwe yohirahira agasubira guhiganwa na Rwasa mu kibanza c'umukuru w'igihugu atokwatsa na gatoya. Iyo raporo y'iperereza yoba yeretse Perezida Ndayishimiye imyidogo iri mu Barundi, imwereka ko umugambwe wiwe usigaye urimwo uturwi twinshi tubabaye. Abayoboke ba Nkurunziza bo kwa Bunyoni icabwenge ataho zihagaze ariko ziterekwa ingene Ndayishimiye ariko aratwara kuri abo bose. Hiyongera ko abanywanyi b'imigambwe n'amashirahamwe bitacemewe gukorera ku butaka bw'u Burundi, imiryango y'abahunze, imiryango y'ababuze ababo kubera ubutegetsi, indiri z'abarundi zugarijwe n'ubukene be n'umwiheburo ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ataco bugishoboye kugisa mu magorwa y'abarundi. Iyi raporo yoba yarangije ivuga ko naho ubutegetsi bwongereza kwiba amajwi nk'uko bwahora bubikora bworongerwa ku buryo Rwasa yotegerezwa gutsinda. Ibyo nibyo byoba byarateye ubwoba Perezida Ndayishimiye kugeza aho aca atanga itegeko ryo kwihutisha umugambi wo kwaka seneri Rwasa. Perezida Ndayishimiye yoba ari nawe yatanze itegeko ryo ko Nestor Girukishaka ari we ategerezwa kurongora seneri. Ingingo yoba itanezereje abaherutse gukura Rwasa. Nestor Girukishaka asanzwe avuka hafi y'ahava Evariste Ndayishimiye. Hari imigambwe iriko iraterwa ubwoba ngo yakire Rwasa n'abanywanyi biwe. Perezida Ndayishimiye arafise ubundi bwoba ko buri 2025 2027 hohava havuka urunani rw'abanyapolitike rukakira Rwasa n'abanywanyi biwe. Ahandi naho Ndayishimiye atinya ko hari umugambwe wohava wemera kwakira Rwasa n'abanywanyi biwe. Umwe mu migambwe icunzwe cyane ni Sawanya Frodebo, aho ubutegetsi bukaba butewe amakenga n'imigenderanire ibikeka hagati ya Rwasa na Yowonsi Ngendakumana, cyane cyane nyuma y'ikete ryandikiwe abakuru b'ibihugu by'akarere risaba iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Uwundi mugambwe ucunzwe n'ijisho ni Perezida Nikodebo wahoze witwa Frodebo nyakuri iragi ryandadaye. Amasoko yacu aravuga ko abakuru b'iyo migambwe boba bamaze kuronka agasopo ko botohirahira ngo bakorane na Rwasa n'abanywanyi biwe kubuza isanganirizo Rwasa. Amasoko yacu aravuga ko intambara ikomeye igiye kubera mu itegeko rigenga amatora. Muri iryo tegeko ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzoshimangira ingingo zibuza Rwasa kwitoza nk'uwigenga. Aho bisanzwe bivuga ko uwitoza nk'uwigenga ategerezwa kuba amaze imyaka 2 avuye mu burongozi bw'umugambwe. Mu bijanye n'amatora y'abashingamateka uwigenga atorwa hari uko akwije 40% by'amajwi yahora yitorejeko.
Amasoko yacu avuga ko hagiye kongererwamo ingingo zivuga ko uwitoje ku izina ry'umugambwe umushasha ategerezwa kuba amaze imyaka 2 yaravuye mu burongozi bw'undi mugambwe. Ibyo byose bikazokorwa kugira Rwasa ntaronke uwundi mugambwe umutanga nk'umukandida. Hoba hariyumvirwa n'ingingo zijanye no kumubuza kuja mu runani rwovuka mu matora. Iyi ngendo iratandukanye rwose na demokarasi. Ibintu intwaro yadashimiye iriko irakora ku mugambwe CNL na Rwasa biratandukanye rwose n'ingendo ya demokarasi, kandi binafise intumbero yo kuheraheza demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi mu Burundi. Abakurikirana ibiba mu Burundi, abanyepolitiki n'abafasha Uburundi ntibakwiriye guhora. Hari abarundi bashobora kwibaza ko bitaberekeye, ariko inyuma ya CNL hazokurikira ikintu cyose gisigaye mu Burundi kitavuga ibyo Ndayishimiye ashaka. Parisemu, ikinyamakuru Iwacu n'utundi dusigarira kwa demokarasi y'u Burundi. Ico CFD yihenda ko muri iyo ngendo igayitse nuko ibyo iriko irakora bizoruhira gufatanya urunani rukomeye rw'abarundi bose bababaye, bigoye kumenya umwanya bizofata, ariko impera n'imperuka iyo ngendo mbi izosenyura abibaza ko Ryogora duhure izosubira kwiganza mu Burundi ibihe byose.